nkosore umuntu yahaye amakuru sikope yamubwiye amakuru atariyo ko narumvise mu kiganiro kimwe bariko baragira deba n'abandi avuga ngo ikambi y'impunzi y'abanyamurenge yo mu Gatumba ngo nije narenda yirongoye ngo abanyamurenge bapfa ngo nimvuga ingene bapfuye kabisa sibyo umuntu yamubwiye amakuru amubwira kosore neza bakomeje kuba benshi bavuga ati Apotre Mbayahaga yagerageje kuba mwiza imbere y'umukuru w'igihugu kugira ngo kumbure akomeze ngo kuba neza imbere y'umukuru w'igihugu ngo byo baneza no kono mubi imbere y'umukuru w'igihugu nizo mpanuro mwompa rero mwe abo bakritika nizo mpanuro nziza bampaye ndako ndaba oya pe none gasha bibiri tubwira ngo mwubaha abaganza mubasonere mubagamburukire mubasengere hageze no gutinya mutinye Imana mutinye n'umwana utabaye mwiza imbere y'umukuru w'igihugu wocuba mu gihugu cyane no muri make no impanuro nziza nuko umuntu yoba mubi imbere y'umukuru w'igihugu bituma ndakubwire buri gihugu cyose kitabigenjeje gutyo kizokwibesha ngo gifise amahoro gifise umutekano kumbe cyateye ubwoba abacinyizwa rero no kuhagabira kuko igihute n'ubwo gifuka vuga gute umunsi umwe kizosha kimeneke iyo kimenetse rero ibintu birayaga abahononekaye ibintu gutyo kubera iki mu bindi bihugu ubwoko bumwe bwo kwiganza ubundi ntibugire ijambo kandi ni mu gihugu iwabo kandi ugaca bateka ko bavuga ko byose bimeze neza umuntu agiye n'uburenganzira bwo kuvuga ati ndababara niyo mahoro amahoro suko insasu zitavuga amahoro atangurira umutima ibuka ijambo mu kirundi bavuga ngo uwikeka amasamba mbwika abayagwaye mw'ishengero umukecuru yari mu miso padiri atanga avuga ati wa muntu uroga uragowe Imana izohubira gutya uburozi bwawe nuku uzoja mu rudahera ibi n'ibi byahabaye kera umukecuru aduza urutoki atari ko gapati twumvikana aho wahereye umvuga iri shengero ryose ahandoga jenyene padiri avuga ati jewe sinayenze n'ukunora buko ariko mbwira umurozi wese ahantu yobari yuko yoheba kuroga kuko bifise ingaruka mbi rero urashobora kuvuga ikintu nyene cakacumba haje bavuga ngo bibwirwa benshi kumva bene byo ariko sino uze bumbize mu nyigisho zanje nta muntu ushaka kuvuga izina nta ni igihugu cy'inaka n'uvuga izina hariho abantu amacakubiri yakamiye hari abantu bayakamisha bayagira business umuntu yavuga iki ni ukumva ngo ivyo vyumvira ngo sivyo umuntu akaca agomba kubikuza bikaba binini nayo wacu Burundi hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kihari uwike kamabinga ngo bayagwaye none ugwaye mabinga twaramubonye hama koko barabona neza ko aribo wavuze mu nyuma haza amakritiki menshi agiye atandukanye mu menshi makuru batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga nka Baskovia n'abandi bose koko baravuga yuko nta mukozi w'Imana yarakwiye kuvuga amajambo nk'ayo mu isengero yo kumva yuko yocanishamwe abantu ahubwo yarakwiye guhumuriza akumva yuko igihugu kimwe n'ikindi bigiye kubana neza akazana ihumure mu banyeshengero kubana neza mu kinyoma ntibibaho twene duhumuriza abanyabyaha ubwira umunyabyaha kwihana. Yes, welcome ladies and gentlemen, murahumura komeni zirakomeze neza mu rose mwiriwe canke mwamusivanye na mwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze wose kutwankana muri mu Burundi, mu Rwanda, mitazana muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, muri Amerika ndetse mu bihugu by'abaro ndavuga mu mani zinabi Saudite, abari Dubai, mu gihugu mwisi ndabaha ikaze. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe aho tugira amahigo kwakira umutumire adasanzwe. Musanze w'umukunda, musanze w'umuzi mu bigiye bitandukanye. Musubiza kuyaga byinshi bitandukanye kuri African TV. Turabaha ikaze. Mwaramutse gose. Ngoze neza. Nta musohoka n'amahoro kabisa nta musohoka pe biraboneka ureka ko yifashe neza yego uramutse abakunzi ba African TV kwanza ndabahaye mwiriwe nabwake aho bahereye Imana bahezaje ni Apotre Isidore Mbayahaga umwe mu bakozi b'Imana novuga bagezweho muri kino gihe kandi nibaza ko amaze hafi imyaka myinshi igezweho ibanganiriye ibanga no kwitaba umuhamagaro gusa mukavuga ukuri kwijambo ry'Imana kuba umuntu agezweho sindabyumva ntabyo nzi mugabo ico nzi coco ndi mu muhamagaro
yego oya mugabo ukuntu ugezweho bivana n'ukuri kwinshi ugenda uravuga bamwe bakakwakira neza abandi bakakwakira nabi ubyakira gute nawe bo ubwa mbere ho Pawulo yandikiye abanyekorinto kugira ngo tuzobisome bitubere icitegererezo aravuga ngo twebwe ntidushobora kurwanya ukuri kubera turi mu ruhande rw'ukuri rero muri ico gihe uvuze ukuri abantu bari mu binyoma kuko ari abantu batungishwa n'ikinyoma bahakironkamwo ibintu byinshi bagizwe n'ikinyoma mu bisanzwe iyo uvuze ukuri rimwe n'abarakugwanya hari n'abandi bakunda ukuri mugabo gukeguke uvuze kwinshi naho navuga atararengeje urugero uko biri kose twahamagariye kuvuga ukuri kuko isi ni ikibuga cy'intambara hanyuma iyo ntambara abahanganye babiri ni ukuri n'ikinyoma rero umwe wese agira uruhande ahagazeho jeni mu ngabo zigwana ku ruhande rw'ukuri rero uyu mu ngabo zigwana ku ruhande rw'ukuri kuri ko wavuze ni kwinshi ariko uno munsi nk'uko yavuze ngo hari igihe umuntu avuga ukuri akarenza uravuga cyane ukuri kimana nawe cyure ukuri ntikurenza Afranike kuguma ari ukuri ariko igihe umuntu avuga ukuri kwinshi ariko kuguma ari ukuri mu minsi iheze waravuze ukuri kwinshi ku buryo abantu benshi bavuga ati Apotre Mbayahaga kuri hano uravuze neza abandi nabo bavyakira nabi mu minsi iheze aho wavuze amajambo agiye atandukanye hari muri eglise aho wavuze amajambo uvuga ku gihugu cy'u Rwanda bamwe mu Nyarwanda bagiye batandukanye bavyakiriye nabi ubona ko menyesha makuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda byaragarutse bakritika Mbayahaga bivanye n'ivyo wari wavuze mbega koko biraheze bikabashikako mu vyakira gute iyo wavuze ukuri mugabo kugakomeretsa bamwe mbere hoho kugira mbaye mbeshutse nta munsi n'umwe ndigera mvuga u Rwanda jamwe aya nta video nimwe yiwanje uzovyumvamo ngo mvuye ngo umunyarwanda kanaka canke igihugu cy'u Rwanda iyo tuvuze ababanyi andi ubana n'u Rwanda bo konyene tubana Tanzania tubana Kongo turi mu karere k'ibihugu nyene ariko iyo uri kuvuga ikinyoma amubeshe kuko biritubuye ko tubwira abantu kutabesha uko kubesha ikinyoma biritubuye ngo Satani yacivyariye sivyo twe turi mu ruhande rw'ukuri ijambo ry'Imana ribuza abantu kugendera mu kinyoma iyo uvuze umuntu ngo umuntu yavuze ibi yarabeshe umuntu yavuze gutya arabeshe hama gacha wumva ngo naka yavuze naka atawe wamwumvanye uribuka ijambo mu kirundi bavuga ngo uwikeka amasamba mbwika abayagwaye mw'ishengero umukecuru yari mu miso padiri atanga avuga ati wa muntu uroga uragowe Imana izohubira gutya uburozi bwawe nuku uzoja mu rudahera ibi n'ibi byahabaye kera umukecuru aduza urutoke atariko gapati twumvikana aho wahereye umvuga iri shengero ryose ahandoga jenyene padiri avuga ati jewe sinayenze nuko norabuka ariko mbwira umurozi wese ahantu yobari yuko yoheba kuroga kuko bifise ingaruka mbi rero urashobora kuvuga ikintu nyene cakacumva haje bavuga ngo bibwirwa benshi kumva bene byo ariko sino uze bumbize mu nyigisho zanje nta muntu ushaka kuvuga izina nta ni igihugu cy'inaka nuvuga izina ntibiri muri strategie zo kuvuga ijambo ry'Imana uwikeka amabinga ngo bayagwaye none ugwaye amabinga twaramubonye hama koko barabona neza ko aribo wavuze mu nyuma haza amakritiki menshi agiye atandukanye mu menshi makuru batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga nka Bascovia n'abandi bose koko baravuga yuko nta mukozi w'Imana yarakwiye kuvuga amajambo nk'aya mu isengero yo kumva yuko yocanishamwe abantu ahubwo yarakwiye guhumuriza akumva yuko igihugu kimwe n'ikindi bigiye kubana neza akazana ihumure mu banyeshengero kubana neza mu kinyoma ntibibaho twene duhumuriza abanyabyaha ubwira umunyabyaha kwihana aho yicaye akiyumva koko Yakobo yavuze mu ijambo ry'Imana ni cirore twirabamo nicyo gitumye duheje kuvuga ubutumwa mu isenga hamagara bihana ntibaza bose haza w'ijambo ry'Imana ryakoze risavuga ati ni je kabisa ukabona arahagurutse nta muntu bajya gutora ngo wihaguruke uje kwihana hari ibyo urabona umugabo wumvise ijambo rimutikuye neza aravuga ati ni je kabisa akihana rero muri ico gihe rero
ntitushobora kuremesha umuntu ngo tukubwire ngo mu cyaha cyawe urimwo Imana yagukunda uzoronka n'ijuru ntabyo Imana ntiyanka abanyabyaha yanka ibyaha nta muntu rero uvuga ngo harimo urwanko mu gihe umuntu yakebura umuntu gutandukana n'ikintu kibi kuko kubeshyira umuntu si byiza ahubwo ikinyoma wavuze umuntu aba yavuze ati icyo kintu urakibeshe raba neza ko icyo kinyoma cyari kije atari cyari kije guteranya abantu jewe rero ahubwo nahanduye ihwa aho ryari riri hanze ndarikuramo nibyo byiza yuko umuntu rero abantu bamenya neza jewe ntacyo dupfa n'umuntu kanaka mugabo umuhamagara Imana yampaye icyaha aho kiri urakivuga uri mburi yo kubwira umuntu uti yewe va muri ibi bintu ni bibi agize Imana agatahura akabona n'ingaruka uri kuramubwira azoshika kuri icyo kintu arimo hari mbi hanyuma agakira umuntu umutabaye kandi Imana igacimubabarira byabyabyiwe rero muri icyo gihe rero umukozi w'Imana atabwiye abantu kwihana ibyaha azababwira iki umukozi w'Imana atabwiye abantu ati wewe shinguka aho hantu uri ni habi azoca avuga ngo ubundi butumwa uvuga n'ubu ntabwo rero ni byiza yuko tubwirana ukuri abahamagawe kuvuga ukuri bakuvuge muga nta bandi bazobwira bari mu kinyoma none wobwira umuntu ari mu kuri ngo ujya mu kuri kandi umuntu ari sanzwe ari kurimo eka none urabona umuntu atera urusenga abarovyi atera urusenga kumbabura ifi iri kumbabura ukajya kuyiroba uroba iziri hehe mu ruzi yego gusa amajambo akomeye cyane rwose guhindura imvugo rero ntibyakunda yego bamwe bavyakiriye nabi ati gute none politiki isigaye ivugirwa mu rusengero iyi politiki y'urusengero twigisha abantu kuva mu byaha twigisha abantu kuvuga ukuri twigisha abantu gukundana twigisha abantu kubana n'abandi amahoro twigisha abantu gushyigikirana kubaha indongozi no gusonera mugenzi wawe iyo politiki ni mbi tuyireke none kubwira umuntu ngo nimba warabeshyeye nakagenda wihane si sawa ni sawa cyane niyo politiki umbariye niyi hari umugambwe yashyize mu isengero isengero ko ari ihuriro ry'imigambwe myinshi amoko menshi amahanga menshi politiki yaje niyo kwagura ubwami bw'Imana no kubwira abantu ati va muri ibyo bintu shigikira ukuri gendera mu kuri ubaka ukuri bana amahoro nibyo tuvuga politiki iremesha amahoro ibwira abantu kutitandukanya amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba urukundo ntahandi rubonekera ni mu ijambo ry'Imana rihindura umutima w'umuntu none tureke tureke satani yasangiza urubuga ntibizoshoboka nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yarabagendeye kuri eglise hama kandi havugiwe amajambo menshi muri eglise atandukanye atera intege abarundi bivanye n'ibihe kumbure two turacamwe ariko kandi koko abakritika bakomeje kuba benshi bavuga ati Apotre Mbayahaga yagerageje kuba mwiza imbere y'umukuru w'igihugu kugira ngo kumbure akomeze ngo kuba neza imbere y'umukuru w'igihugu ngo byo baneza no konora mubi imbere y'umukuru w'igihugu nizo mpanuro mwompa rero mwe abo bakritika nizo mpanuro nziza bampaye ndako ndaba oya pe none gasha bibiri tubwira ngo mwubaha abaganza mubasonere mubagamburukire mubasengere hageze no gutinya mutinye Imana mutinye n'umwana utabaye mwiza imbere y'umukuru w'igihugu wocuba mu gihugu cyane none muri make no impanuro nziza nuko umuntu yoba mubi imbere y'umukuru w'igihugu ntibibaza ko urabambariza oya afite birakwiriye ngaha kuko ntiyoma mubi imbere y'umukuru w'igihugu cyane imbe mwiza mu imbere y'umukuru w'igihugu wabo oya hitamo nibaza yuko abantu benshi nivyo bintu bagarutseko ufise abakunzi benshi bagukunda ndetse kuva igihe kinini yinya ndetse na benshi baguma baza ari bashasha ariko kandi inyuma y'ivyo vyose hari bamwe bashoboye kuba baratimba yahagaje naho ndagukunda pe mugabo hano hantu no umusa nkunda
harugwete namwandikira bimusaba oya icyo yankundira nimba ataca kimbona ko arafise uburenganzira bwo kunyama yego mugabo nimba ntahindutse anyankiriki canke d'abord uvuze ngo umuntu ngo araguhevye yego urampevye data sivyo wankunda uri gitangaza urumva twari kumwe yeske kumpeba kwawe urabona ko uzohindura iki mu mibereho yanje kubana kwanje nawe wanyongerereza iki nimba umuntu atacyo umumariye ubwa mbere azohomba kugiye ibyo byo kwisaza abantu ngo naka ndaguhe jewe sinahamagara kurondera abafana urabyumva mwizengo nta bafana babaye abantu nibamamaze Kristo aba ari we yamamara nibo baza kurondera ntibarondera apotre cyangwa pastor yego je ni wanya nkugakunda Imana jerisi jemba nahejeje nta kindi ukuri ukuzobaho kwidegemvya mbega ukuri kwinshi uri kuravuga muri kino gihe ubona kuganisha hehe mubano w'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ndetse n'akarere kose muri rusange nk'umukozi w'Imana bwa mbere ho nagenda kubwira yuko hariho umushikirana hajejwe imibano y'ibyo bihugu yego yarayavuze arahari yego ibyo rero kugira ngo bibane neza canke bihute byo je ntuza kwibaza jewe jewe kuri mfise suko ibihugu bibiri canke bitatu oya no kwisi yose umuntu wese yumva urimo imvuga akumva imvugo ya Bibiliya niwe mbwira yego ariko twebwe nk'ishengero tugomba guterera mu bana mwiza umubano mwiza rero ntugomba yuko ubaho hariho umwe asuzugura uwundi hari umwe agaye uwundi hari umwe abeshera uwundi hari umwe yifuriza ikibundi tugomba kuba neza mu mahoro kujya imihana n'ibindi bana rero urumva hageze kuvuga iby'igihugu cawe ndabizi nawe iyo televiziyo yawe hageze ko basindira igihugu havuga ati umwe wese agira buri cavuze none uvugira ikindi oya none nta muntu agira ibihugu bibiri nta muntu agira abaperezida babiri ntibibaho perezida wawe ni umwe igihugu cawe ni kimwe igihugu ushobora kugira ikindi ubamwe kikaguha indaro ukayikoreramwo imigambi mugabo bo guha ubwenegihugu boreka nta kindi gihugu cyo guha inkomoko iguma ari umurundi yagiye muri Amerika bavuga ngo ni umunyamerika d'origine burundese setu inkomoko ni hariya ku gisokuru yego Olivier Duhungire asanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo aho yarari bamubajije ku bijyanye n'umubano w'Uburundi n'u Rwanda hamagemeza yuko bari mu biganiro kandi usanzwe ufite abakunzi b'abarundi n'abanyarwanda benshi cyane gose bagukunda n'umunsi bakaba bifuza yuko imibano yoba myiza kugira ngo uko ari benshi babifuza kuza no gusengera kuri bwiza wanyu bazi ko ubutumwa bwinshi mwamuburonka no makomantere benshi ndifuza kuzoza ahantu apotre asengeshereza umva yuko hariho ico vyica cyane gose icizere boronka niki nk'umukozi w'Imana ibiganiro ni byiza iyo abantu bagiye hamwe bakaganira ari byiza cyane mugabo umaze kuvuga Olivier Nduhungire ikibazo cy'umubano n'ibiganiro turimwo waje kwibaza arabera ishingira mugabo twebwe ico tuzi kimwe gusa dusengera nuko amahoro y'akarere yobaho nuko ibihugu byobana amahoro mugahe ibiganiro biriko birabera aho bigeze nikizovamo uje kwibaza apotre wo wihenze adresse Burundi burafise umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburundi yani makungu niwe mwoja kubaza hari ku biganiro biko biraba ivyo ntiwobimbaza jewe mugabe ico dushaka kimwe twasengeye nuko impera n'imperuka amahoro yoba umubano mwiza ugasubira kuhaba mu 2004 wari mu stanteri w'ikambi y'impunzi y'abanyekongo ibijyanye n'ubwoko muri bo byari bimeze gute kuko uno munsi bavuga yuko abanyamurenge n'uvugo bwa Kongomani wahazwa cyane gose mu gihugu iwacu ndetse n'ahandi wasabwe ko ari igihugu cy'Uburundi cyogereza gutosekaza umutekano ahandi bari ngaha anye cyari byifashe gute sha ugeze neza ahubwo mbanze nkosore umuntu yahaye amakuru sikope yamubwiye amakuru atariyo ko narumvise mu higaniro kimwe bariko baragira deba n'abandi avuga ngo ikambi y'impunzi y'abanyamurenge yo mu Gatumba ngo ni je narenda irongoye ngo abanyamurenge bapfa ngo ni imvuga ingene bapfuye
kabisa sibyo umuntu yamubwiye amakuru amubwira akosore neza jewe natwaye kambi y'impunzi y'abanyekongo y'igihinga mu ntara ya Mwaro yo mu Gatumba ntayo natwaye urumva rero icyo uvuze ni kimwe cyo kuvuga ati byari bimeze gute ibyo ubumwe bwabo ni iki uvuga ubumwe hagati y'abanyamurenge bonyine cyane y'abanyekongo bose bo ikambi nari ndongoye la majorité nibyo yari abanyamurenge harimo nk'ibice nka 90% abanyamurenge usanga abandi barabafurero bakeya n'abanyindu nimba abanyindu y'ubwoko bwabo ariko ugiye kubiraba nta cerekeye amacakubiri cyane muri yo kwere oya nta kihari amacakubiri karavuga uno munsi muri Kongo oya uko bimeze nibi turiko turakurikirana twese turaba mugabo bakiri mu ikambi ndabona abantu bakunda gusenga cyane bari abantu bakunda Imana bakunda kuvuga ibisokuruza byabo usanga imiryango yabo yegeranirije hamwe uje ugiye kubiraba n'umwana muto yahuye n'umutama akamuvuga ati arwaye nguru wabaki yamubwiye umuryango akavuga ati mu nzi yihe donc barazinanye kabisa yego uvuze wanyu barakubwira ati woro kwara bakamumenya bara abantu bazinanye rero ikibazo cyo kuvuga ngo ntibari babanye neza mu macakubiri ntacyo ntacarimo gusa hari hakuntu abafurero n'abanyindu n'abaki n'ababembe wabona ko badashikirana cyane n'abanyamurenge ubwo ni bya bintu usanga imico itari imwe cyangwa indimi zitari zimwe mugabo sino nta skandale nigeze mbona yabaye kubera ngo hariho ugusubiranamo kwabo cyo gucana mu wapi hanyuma kuvuga yuko mu gihugu cyacu boba batabifashwe neza amakuru aho yakuye usubireyo cyemperutse kumva ikiganiro neza cy'abanyamurenge dare atari nabaha bari hanze bashimira nyine cyo mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi bavuga bati turashimira president yishimiye ingene yatwakiriye mu gihugu ingene abantu bacu babayeho neza abanyamurenge mu gihugu baridegembya baradandaza bariga barakora ubuzi nta muntu ariko arakomwa rero mu gihugu cyacu ntihagire umuntu abizana nk'ikarata yo kugomba kwerekana isura mbi y'igihugu wapi kabisa bamerewe neza no mu ishengero wacu bariho n'umupasiteri dukorana ni umunyamurenge la majorité yabo barimo nta ngorane ibijyanye n'amoko mu karere byari bikenewe buryo nibaza yuko bwa mbere hoho ishirahamwe rimaze kubaho rikitwa ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Kongo bakavuga ngo tugiye kuzana akarangamuntu kamwe sibyo bakumvikana yuko abo muri ibyo bihugu bagiye kuba umuntu umwe population ikaba imwe bakazana ifaranga rimwe bakavuga ati hazoba isoko rimwe ibintu by'imipaka no kuraba umuntu akaba hashatse mugabo mu nyuma ukaza wumva hariho ubumwe muri ibyo bihugu canke babiri biyadukije agashamiranira ikindi gihugu urumva uwo muntu abahimutse kuri ya masezerano rero muri ico gihe rero no kuraba intovyi ninde ariko aragomba yuko akarere katamera neza naho rero baca bicara bagasubira muri ya nama bahuza bakavuga bati we nakawe swat uvuye ko utakiri muri umuryango tugukuremo kubera nta kuntu wewe kwama uri hembera 10 ta mugenzi wawe sibyo hano bavyumvikane mugabo kuvuga yuko amacakubiri amoko mu karere yamyeho bisanzwe mugabo ubwoko kubara n'ubundi bakabana amahoro ngo bisanzwe none ko nta muntu n'umwe yigeze abwira Imana ngo ndemuko nta muntu yigeze abwira Imana ngo je ndema ndeha gutyo nta muntu yigeze abwira ati njewe nzovukira hanaha aho wavukiye naho nta ruhara wabigizemo muri ico gihe rero ugiye kuraba abantu inyuma y'ubwoko tuva ku muntu umwe ufashe amaraso y'umubembe ukayavanga nayo mu Rundi sibyo bakaja gupima yose amaraso amaglobine sana sibyo none abantu ntibasa ubuzima bw'umuntu bo maraso ico kintu cyonyine cyo kuvuga ngo umuntu yavukiye aha yavukiye ku munaka none byo kubuza kubona amahoro nawe niki hanyuma abantu basengi nta muntu yemera Imana byo kuri yasomye biriya neza yumva ikibishirwa mu cyakubiri muri bo amacakuri y'amoko yakuweho n'umusaraba
niko Pawulo yandikiye abanyefeso iyo umuntu yarafashe mugabo biranashoboka kuko hariho abantu amacakubiri yakamiye yego hari abantu bayakamisha bayagira business yego umuntu yavuye iki ni ukumva ngo ivyo vyumvira ngo sivyo umuntu akaca agomba kubikuza bikaba binini nayo wacu Burundi hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kihari oya wewe kuhaba yego akabazo gihati nk'uyu mugabo ari karankamera umuravye uso umuhutu yego none hari ikibazo kiri dufitaniye nabo oya vraiment twebwe no mu bwizwa shingiro twaravyumvikanye baravuga bati abahutu n'abatutsi ni babane gutyo yego mugabo ugiye kubiraba nayo moko y'abahutu n'abatutsi ntayariho yego ntayo bro nta moko ari mu gihugu kuko ubwoko buteza kuba bufise ururimi rutari rumwe buteza kuba bufise imico itari imwe mugabo ugiye kuraba uno munsi imico y'abatutsi n'iy'abahutu wowe ivangura none oya vyose si bimwe yego nico gituma nyine cyo muri bavuga ati ibi bintu ifo ko tubimanyura tukabisenyura generation ziri inyuma zikaza zitabisangaho kubera mu by'ukuri ubwoko dufise n'ubwoko bw'abarundi gusa kuba bikamisha vyari bikenewe koko hama iyo bigumye bigaruka kandi mbega ibiheza bikazovyara inzika mu bazovuka iyo n'umuzimu w'abadagi waje kugira ngo abantu barondere politiki yo gutwara abantu aho kubashira mu bikorwa by'iterambere ngo bose babumwe bamererwe neza bose cyo kimwe ukabona ko gutwara neza abantu waciyemo imico diviser pour régner urabyumva abadagi nabo batangaye kuza babwira abantu barebare bamatwi manini n'amazuru marefu n'iki bati mwebwe murabanyaburaya birabura baravyemera bamaze kuvyemera baca bahindukira abandi bati mwe twumvikane mwebwe muri abahutu kandi muri benshi nta kuntu bajya boza baragira ngo barabatwara kandi marimwe muri be donc uwo mugambi iyo politiki y'abadagi niyo yaje uruma n'ababirigi baza bongera ko niki hama hariho ababaye forme pare abo abona tugira dushike ku ntebe kanaka ifo ko tubanza guteranya abantu rero ugiye kuraba uno munsi twebwe ico kintu twarakirenganye twagize umugisha kuko president yishimiye igihe hashitse ico kintu mu bintu yaje kuraho cyarimo ikintu cyitwa amacakubiri yavuze ati ntibishoboka iya mbere iterambere ntishoboka abantu batari hamwe yabanje kufata ashukuraho amacakubiri y'amoko ibyo bifuta bivaho umutusi akiyumvamwo umuhutu umuntu akiyumvamwo intwaro umuhutu akiyumvamwo bakumana yuko ibyo bintu ari ibintu bito atari ikintu byotuma cyotuma abantu babana nabi ari ikintu gitoya cyo kivaho amacakubiri y'amoko ayakubita hasi amacakubiri y'amadini arunda hasi kera urabona umuzirima c'impande yo mu Kristo ari kwama kwa jina Yesu kwama shitani urumva akabona yo kumenga n'umwasi wiwe ivyo wowe urabona yaragerageje ibishoboka byose akegeranya bene gihugu bose amadini yose hagasha duha twese tukigisha tukicarana ibintu bitangaje kwicarana shehe afise suna bwabwabogera nawe wambaye igihete padiri ari ngaha hano bose nawe kabati gute donc umva yavuga ati ntibikunda imana ni imwe ijambo ry'imana ni rimwe inzira yo gushikaho ni imwe mpemuyera n'umwe nemupfike umunsi nta bintu by'amadini ubona n'abakibitsimbatariye ko n'abantu nyene basigaye inyuma kugira bavuga ati nta muryango ubura akagugu uravyumva mbwivyo nta muntu bigihangayikije umutima uno munsi umukristo avuze ati ngiye nkobona umusore wo muri gatolika kandi ari umupantekote kera ntibyashoboka ntibyashoboka pantekote bati pa question ntibikunda uwo muntu aracari i Roma ntiravayo abakatolika n'abatewe uwo yarazimiye nabanza agaruke muri gatolika ariko no munsi turambara amakoti tugashingira abakobwa bacu muri gatolika no muri pantekote n'abakobwa pantekote basigaye bashingirwa agatolika baza agashingira uwacu tukaguhana amajambo tukitahira ni ukuvuga amacakubiri y'amoko yakubiseho amacakubiri y'uturere ntayo amacakubiri y'abize n'abatize harayobona uno musiri mwicara mu kabari urabona acirata ngo wowe ngo ni muri sanje ngo yize ruveni ya trana ngo ntimwo kwicara kibaho uno munsi ugiye kuraba amacakubiri y'abize y'abatunzi n'abakene ntayo ukimenya kera umutunzi ntiwamuvuga mu izina mugabo uraraha bafatiye mu mahiga nakawe gute nayo kuri kujya wenyine akaga ati ngwino hano kera
ibyo byose tubikesha intwaro nziza gusa yego umukuru w'igihugu avuga ati iterambere ntishoboka mu gihe amacakubiri akihari abanyamigambi uribuka umunsi abafasha akabashyira mu miduga akabatembeza igihugu cyose yego mu rugendo shuri yavuga ati ngo twumvikane ibintu by'imigambo twandikishije muri minisiteri ya interiyeri nibyo mugabo umugambwe mukuru no duhuriramo twese uwo mugambwe ati umugambwe mukuru n'igihugu yes barabyumvise uno munsi ejo ntituja mu matora mu kwezi gukurikira hari tansiyo ubona nayo baza ko ari kubera iki hari tansiyo ubona none niko byahora siko byahora ni ukubera haje indongozi zivuga ati ndegeranye amahoro n'umutekano hari umuntu abagiye kubera nitwaje ubwoko mvise sinokwatsa imodoka y'amasaha ngo ngende aha n'aha barantegera hari ibyo ubona oya umututsi aho imujumbu saa munani y'ijoro ni muyinga aca za rirare za kayanza akagenda imodoka imugwaranye bamuha indaro cyangwa bakamufasha kuyirarira ni ukuvuga ubuzima bw'igihugu baragarutse ibyo muba mureka tubivuge si ugupendereya ibitagenze neza byaragenze nabi mugabo haraje indongo zivuga ziti no rero mu karere naho rero nibaraye babigenze gutyo kubera ko mu bindi bihugu ubwoko bumwe bwo kwiganza ubundi ntibugire ijambo kandi ni mu gihugu iwabo kandi ugaca bateka ko bavuga ko byose bimeze neza umuntu agiye n'uburenganzira bwo kuvuga ati ndababaraho niyo mahoro amahoro si uko insasu zitavuga amahoro atangurira umutima umuntu ashobora kuba ababaye atuntuye atagira isaganirizo kandi atangaho kiravuga mugabo kubera igitsure no guhagararwa ku gakanu n'umuntu avuga ati wewe ntidusa we nta burenganzira ufise kuri ibi n'ibi n'ibi umuntu avuga ati nta kundi akaruta kandi karakamira none ngire gute mugabo uwo muntu nta mahoro afise kabona muzi twebwe nta muntu akire na opeji niyo bagihamagara umuntu ngo amufungire ubusa yoya avuga ati nca nandikira perezida wumva icyo kintu sha ndamwandikira amenye kumfasha hanyuma uzomusigurira icyo ufatiye iryo jambo bavuga ati ntibikunda n'uburenganire bavuga ati genda bizi ndenganya mugabo ndazi ko umunsi nyine cyubahiro perezida abimenye umunsi perezida ndayishimiye abimenye ndabizi neza wewe ndazi ko azokubaza abantu ugasanga uno munsi nta busumbasumbane bw'abantu buboneka cyane abantu bose uno munsi ubwoko bafise bubi ushobora kubangamira abantu bagasubirana mu barawubunduye mu bwoko bwitwa inda nibwo ubwo nabwo yabatoreye umuti avuga ati mwese ku bikorwa uno munsi hari umujene w'uburundi uhamagarana kujya kugumuka akubwira ati umujene w'imyaka 30 amaze gutunga muri yaridi uno munsi bose bavuga ati nyakubahwa perezida hagira ukorako iyo twaradukuye niyo turiko aho tugeze niyo turiko turajya turahabona ngiki kivugo cyiza rero abana iyo bari ku bikorwa nta ndero mbi bajamo nta biyara mutwe bajamo bose bari ku bikorwa uwo muntu ariko agira ibyo wowe rero igihugu cyacu kimeze neza nicyo gituma ndakubwire buri gihugu cyose kitabigenjeje gutyo kizokwibesha ngo gifise amahoro gifise umutekano kumbe cyateye ubwoba abacinyizwa aho rero no kuhagabira kuko igihute n'ubwo gifukavuka gute umunsi umwe kizosha kimeneke iyo kimenetse rero ibintu birayaga habononekaye ibintu rero ni byiza yuko mu karere burya buri gihugu cyose kitunganya kigatunganya ibyacu kikigisha abantu turiko tuja mu gihe tugomba kubana tuzogira akarangamuntu kamwe pasiporo ya East Africa ibi nibi bizogenda kunuko baketegura abantu babo bakamenya yuko n'abahora barababanyi bankana no munsi babaye bavukana bizogera rero ahantu bavuga bati nta mukongomani nta murundi nta mukenya ntaki aho bose one people bose ndi bamwe none yes nubundi wongeye kandi gusubira kuvuga ukuri kwinshi waravuze yuko nzokureka yarakuzoreka ko none bagusubiriye wewe mpanuri kubandanya ukuri kumene ndakurukumu yes bon kugahereza ntiyameneka
ko inda gushize kubaherereza ntimeneka wayikikoroka nawe witegeye aha neza kuko neza ego yes mu gusozera iganiro cacu uno munsi abarundi benshi uno munsi bari kubikorwa nkuko babivuze uno munsi nta marigara y'abajene ugisanga mu makartier koko umwe wese atuma bari ahantu yagiye gutinga kadiri atuma ajya gukora ikiyede cyangwa ahandi haraza gukora n'ikindi kintu gisa kugira ngo ariko umufuko wose uronke ico winjiza uno munsi biterambere ry'igihugu mbega ugwaruka nibihe bintu byo gusungako cyane cyane icambere no gusonera uburongozi kuko vision ntihabwa ikivunga vision ihabwa umuntu umwe kandi Bibiliya tubwira ngo ubwami bwose butangwa n'Imana nitoranya umuntu uwo muntu rero bitubwira ngo tumwumvire tumugamburukire mu gihe ariko afata inzira nziza yo kuvuga ati aba bajene urugwaruka ifo kwirusa amaza byose bivaho ndabereka ibyo bakora ni byiza yuko bari natomboye niyo nk'umujene muri iyo myaka izoza azosubira kuvumba icupa abandi bazomubwira ngo we ni gute takinzi perezida yaraje abona ikibazo kihari kandi Imana imuhezagire cyane kuko igihugu gidafise ugwaruka ruri kubikorwa ikizobaho ntakazoza gifise wewe yarayibonye ati ugwaruka igituma rimwe na rimwe hari abantu baruhenda rukaja kugumuka igituma ruja mu itabi bamwe bakarunywa ari rubisi rujya rumogi bagayayuka gasanga umuvyeyi yavyaye asigarira gusoma ingumba kubera abana bose bamubereye ibihombe gusa nta kizovamwe yabibonye avuga ati rero urugwaruka misi yose bavuga ati mu gutangura umugambi bavuga ngo banze umpa amahera cyangwa mu gusaba akazi basaba experience y'imyaka 5 urwaruka ruzoyikura iyo myaka aravuga ati aha rero hari ikibazo ifoko mbanza kuraba aba bana b'igihugu ingene babaho acaragenda afata amafaranga mu higa ca leta Imana imuhumugisha bavyumva afata ibanki aha nta muntu w'umutama jano nta mugore yarongowe akuza jamwo y'ugwaruka ibifaranga ngibije miliyaridi 100 sivyo acazana aba expert bo muri paeje ati ngaha mwebwe abantu bashobora gufata imigambi tukaba amafaranga bamenye kuyikoresha yakoresha bakompanye bakurikire mu baherekeze mugabo ntimuje kubasaba n'amagaranti cyangwa ama hypothèque ntabyo bafise hypothèque yabo leta yose leta mbesha yego urabyumva urwaruka gugurutse imitwe nta migambi rwanarondeye perezida ndayishimiye yaje yizanye yego bamwe bakihitira mu cyo bakora uno munsi arakubwira yuko niyo bajonga amavewiti ngaha yego abana b'imyaka mikeya yego niho bariko baragura amazu mu gisagara bafise amamiliyari ku mufuko bamwe bagiye mu burimyi urabona umwana w'imyaka 20 n'ingahe arimisha amatragiteri 5 sivyo abantu ugasanga hari n'abavuye iburaya yego bitabye akamo ka perezida ndayishimiye uno munsi experience babonye ati no tuji wacu kubera hari amahoro hari umutekano hari n'umuhamagaro mwiza wo kurondera iterambere ubu uye baravuye iburaya ntibashika ni Bujumbura baca biyesara ruguru mu misozi bariko barema amatunda abandi bari mu bindi bintu bitabaho by'ubugesera miliyaride uravyumva rero muri ico gihe rero urwaruka ntacyo ruzokwireguza ruzorwananiwe mwaronse umujama wanyu ni mugane mufata amaboko umushigikiza ibikorwa hanyuma iterambere ribe ejo abavyeyi banyu bazosaza abantu bazi yuko abavyeyi bazobasigira ibintu ariko nta kintu na kimwe mu munsi kihari cyotuma umuntu yiregura ngo yabuze akora mu gihe amafaranga arahari abagufasha baraswere barahari ukwavariza arahari ni leta rero urwaruka rw'u Burundi mu karere rukwiye kuba urwa mbere rugiye kwigisha abandi muri ibyo bihugu bindi bitandukanye bavuga ati mwebwe ibyanyu ntituzongere mu gatwebwe umuvyeyi wacu yatugize ukuntu nibyo sawa muri ico gihe rero abantu bakwiye kuraba iryo terambere ry'urwaruka ingene rimeze abantu bakava mu vyerekeye umwidegemvyo burya hari igihugu canke ibihugu biroga bikaroga abana babo ubwidegemvyo urenze urupimo nta ndero umuntu atagira indero n'uburenganzira bwiwe urumogi bashye baruha amategeko bukaba legalize umuntu akinywera urumogi
igihugu cyariko kimuzigamwe yuko hari izo nguvu zo kubaka igihugu ejo habukera wapi abantu bagasambana kiwapi bakaboregwa hari ahantu duha tubona abana b'abakobwa yaraye mw'ibarabara ubutinganyi budasanzwe yaraye mw'ibarabara n'inzoga abandi bagakora ibidakorwa kandi ukabona ntacyo bitwaye kubera ntacyo bariko baronona muri politike nta bibanza baronera muri politike mwe bariko barapfa nubwo iyo ntebe yabatayirona cyangwa bariko barayitera ko ntuzoyumiramo umunsi umwe uzoyivamo indongozi nziza rero itegura abazoyisubirira kuko viziyo yawe mu gihe utateguye umuntu azoyibandanya iyo viziyo yawe uri kuruhira ubusa burya ibiperezida ndayishimiye ariko arakora n'ibintu bikomeye cyane ariko ahera muri pepiniere mu mushinge kugira ngo ejo muri ya myaka 50-60 demizone turiko turajamo ntawuza aho umuntu abageze mugabe iyo viziyo ibifise abandi batora temwe bakabandanya nico kintu ciza cyane nta mutekano wa mu gihugu uvuye ngo kiratekanye kubera umuntu wese umurugitse ko umutumeje ko kano y'inkoho canke inembo ukavuga ndaguhushura kandi uzi ko ashonje uzi yuko atacafise mugabo ukamuteza utarabwoba gusa aho kumwereka ibyo yokora burya nasanze ikintu gituma abantu baba mu bumwe baba mu mutekano n'amacakubira agahera nuko abantu bose bagira aho bazinduka baja kubikorwa yego Apotre ndashimiye cyane yego urakoze yego makoze uduha akanya kanyu twaraza kuri kwinshi kandi baza ko kuri kwinshi kuzoha abantu kwidegemvya kugira ngo bashobora mwidegemvya ndashimiye cyane ijambo rimwe ku bakunzi bawe kuri mo gukunda nabaye muri no misi baramaze gusubiza agatima gukunda amebo ni bantu vuga ni benshi hari abarundi hari abanyarwanda hari abanyabungaha mu karere bati uradutengusha aya ntawe ntengusha ukuri ni kumwe baganda babwiye yuko bo kwihangana yuko Apotre Mbayahaga atazohindurwa n'ibyifuzo byabo canke nibyo bavuga bitari byo Imana irahezagira yego murakoze cyane yes merci beaucoup mwebwe mwese badukurikiranye yari Apotre Mbayahaga twagize byinshi byiza kandi vyigisha cyane cyane mu iterambere ry'igihugu ndabashimiye cyane gose